naisha, Nyamugwe naisha. Baba turumie. Ono nyumba hizi zinawaka, Baba turumie Baba. Yesu Kristo, Yesu, Nyamugwe naisha. Iminembwe mu gace kitwa Karongi hari kuvugwa ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abanyamurenge basanzwe baba muri ivyo bice nkuko muri ko murabibona ku mbuga ngurukanabumenyi ndetse n'amatangazo yo ku mpande zose ariko aracacana ko aho mbere bivugwa yuko abanyamurenge batari bake baba ngaho muri Karongi barengana n'amajana bamaze kuba basiga ubuzima nkuko guturirwa kw'amazu kwabaye ngaha muri Karongi bikaba vyabaye mwijoro ryakeye kuri no munsi ubwinikirezo rya mbere ukwezi kwa gatatu no mwaka turimwo w'ibihumbi 2025 nibitero biriko biraba hakabuguhangana kwa FRDC ndetse n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufise nuko ari bitero biriko biraboneka cyangwa biriko birumvikanamwo amadrone adasanzwe yo hejuru harimo na ya madrone y'ubwiyahuzi abenshi mwita amadrone kamikaze. Ibi navyo bikaba biriko biragirizwa ingabo z'u Burundi yuko arizo ziriko zirakora ihonyabwoko hariya mu misozi miremire ya Minembwe ndetse bakongera bakavyagiriza ingabo za FRDC ndetse na wazalendo. Ivyo bikaba vyaciye mu itangazo ryasinyweko na Laurence Kanyuka umuvugizi mukuru w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu itangazo ahejeje kurekura mu kanya gato karenganye. Ni mu gihe abantu benshi bisa nuko amaso yabo ariko araraba mu buseruko bwo hagati hariko haraba imigwano hagati ya Israel na Amerika ndetse na Iran, ariko ngaha ku butaka bwa Kongo tubabwira yuko ibintu bitoroshe, ibintu bidasanzwe ndetse tukababwira yuko no muri Masisi imigwano iracakomeje cyane kuva ku munsi wa gatanu. Ibintu biracakomeye, munibwe yuko ku munsi wa gatanu ari naho FRDC yaturira mu buryo budasanzwe. Iyi modoka yarireruye bamwe mu bakuru mu nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda hariya muri Masisi. Izi ni inkuru twagiye tubashikiriza kandi tuongera tuje kuzibabwira muri kino kiganiro twabategure ndetse tunababwire ibiriko birabera ngaho mu Minembwe biteye ubwoba na marira n'agahinda, aho mwabibonye nko muri ino video yatanguye ijamwo mwumva marira yabene igihugu y'abanyamurenge aho bariko baravuga ati turashize, turapfuye, turahonye. Mwumva yuko yaramarira yo gutaka no gutakamba ndetse no kugira ngo basabe ubufasha. M23 yo yamaze kuba ivyegeka ku gahanga k'ingabo z'u Burundi FRDC ndetse na wazalendo, ariko turaje turabire hamwe mwa kino kiganiro uko vyatanguye. Eski kano kabigabishe kandi bande bagakoze ni bande bariko baragerageza guhonya ubwoko bw'abanyamurenge? Eski n'abanyamurenge ubwabo bariko baracana canke n'ingabo z'uburu ingabo z'u Rwanda nkuko zabigambiriye kugira ngo zishobore kubagira ikidandazwa ngaha ku butaka bwa Kongo biriko biraba. Mwese muri kino kiganiro vyose birimwo, ariko mu nkundire mazina baramutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana, ndabaha nikaze kuri BM4 News. Jewe nitwa Cody de Black. Dutera iteka icyambere mu gufyonda subscribe ndetse na like kugira ngo ibiganiro byacu bizoze uraba mu bambere bishikiriye. Dutera iteka wongere dukundishe n'abandi kugira ngo ushobore gusangiza ibiganiro byacu abandi bize biragera kure, hashoboka kugira ngo inkuru bene izi zitari ku ivumbi mudeze murazimenya mu bambere. Amakuru dufise nuko Minembwe iriko iraka, iriko irarurumba na cyane mu gace kitwa Karongi. Ibintu nivyoroshe muri Karongi, abene igihugu amajana b'abanyamurenge baramaze gusiga ubuzima mwiturirwa ridasanzwe canke mu bitero bidasanzwe biko biragabwa muri buno buce abanyamurenge benshi bariko baherereyemo canke imigwano iriko irabera hano muri no buno buce bubamwo abanyamurenge benshi ku buryo budasanzwe. Mu Minembwe kabisa mwumve yuko aka gace k'abanyamurenge umuriro uri kuraka. Ndibaza benshi mwayibonye muri video nabacishirijemwo kino kiganiro kigitangura, aho mubona yuko ibintu bitari vyoroshe. Inyuma yo guturirwa amazu atari make ku mpande zose babitanako, yaba FRDC ntabwo yemera yuko ariyo yaturiye ano mazu y'abanyamurenge ndetse hagapfiramo n'abanyamurenge benshi, haba ku ruhande rw'inyeshamba za AFC M23 mbebobo
bahise basohora igitangazo kitaraganya berekana yuko ari leta ya Kinshasa iriko irakora bino bintu na cyane cyane mu kwica no guturira amazu y'abene gihugu basanzwe baba muri buno buce. Mu itangazo AFC M23 yasohoye yasunywe ko na Laurence Kanyuka yavuze amajambo akomeye cyane ashinja ingabo z'u Burundi, ashinja wazarendo, ashinja ndetse na FARDC kwica no gukorera ihonyabwoko ubwoko bw'abanyamurenge. M23 isohoye itangazo butuvugana ivuga ko FARDC ariyo iriko iragaba ibitero aho muri Karongi mu Minembwe neza na neza ngo kugira ngo bashobore kwica abanyamurenge basanzwe bahaba ndetse ngo ubwoko bw'abatutsi buba muri ivyo bice nkuko muri rino tangazo ryasohowe na riheje gusohorwa na AFC M23 rigasinywa ko na Laurence Kanyuka byabivuze. Ni mu gace kitwa Karongi aho inzu zitari nke zimaze kuba zaturirwa nkuko mwabibonye kuri ano masanamu, aho mbere utabibonye neza wo kwibaza ni bya bisasu biko biravugira hariya muri za Irani na za Israel kubera ko inkonge y'umuriro yari nyinshi cyane, umuriro wari udasanzwe. Kuri uno munsi w'igenekerezo rya mbere mu bucagucago bw'uno munsi haravuga ibitero bidasanzwe byahuje ingabo za FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse na wazarendo hariya mu misozi miremire ya Fizi, aho bavuga yuko ingabo za FDNB, ingabo za FARDC, FDLR, wazarendo ndetse n'abacanshuro nkuko mu itangazo AFC M23 yabitangaje ngo bazindutse bagaba ibitero bikomakomeye mu bice byinshi byo muri Minembwe harimo na gace ka Gakenke no mu nkingira zaho zose ngo hariko haravuga ubuhuha bw'ibitero bidasanzwe biriko birabera muri buno buce, aho mbere bavuga yuko FARDC ifatikanije n'ingabo bafashanya mu kugwanya uno mutwe w'iterabwoba ya AFC M23 aribo bariko barica abene gihugu ndetse bagasohora n'itangazo bagaragaza ko leta ya Kongo iriko irarengana amasezerano y'agahembwe canke iriko iraviora amasezerano ya seserofe nkuko biri muri rino tangazo. Babanaje bavuga ati AFC M23 yiteguriye kugwanira abene gihugu mu buryo bu cyangwa ubundi mu gihe cyose leta ya Kinshasa izogerageza kugira ico ikoze ku bene gihugu na cyane kubaka ubuzima n'ibindi nk'ivyo no kubabuza ubwigenge. Ariko ibi dushire mu ubwenge bwinshi bibaye inyuma y'amasaha make habonekanye indege yo mu bwoko bwa Boeing hariya mu misozi miremire ya Minembwe izanye ico twokwita avitayema ndetse n'ibigwanisho bidasanzwe n'ibikoho birebire ndetse n'ibirasakure, aho byabonekanye babizaye ngaha mu Minembwe kumbure ari bikoho byari bije ku mirongo y'urugamba kugira ngo hashobore gukazwa kwigarurira ibice byamaze kwinjirwamo canke byamaze kwisubizwa na FARDC hariya ku mirongo y'urugamba. Ku rundi ruhande abasesanguzi yagiye batandukanye bo baravuga yuko ari ingabo za AFC M23 zabonye yuko abanyamurenge benshi batakira inyuma, abanyamurenge benshi batakihanigwere, abanyamurenge benshi atabwo bagikunda uno muhari w'izinyeshamba bahitamwe bonyene kwiyicira abo bwoko bw'abanyamurenge busanzwe buba hariya mu gace ka Karongi mu musozi miremire ya Fizi. Ku ruhande rwa FARDC yo ntaco irabivuga ko, ariko bisa nuko FARDC ikomeza gutungwa gatoki ko ariyo iriko irica abene gihugu ndetse ikanabangaza mu kubaturira amazu. Ubu tuvugana Karongi n'umuriro gusa, Karongi bayituriye yose irahongoka, aho hari gukoreshwa amadrone adasanzwe yo ku rwego rwo hejuru, aho amakuru dufise kugeza kano kanya hariko harakoreshwa amadrone atawuziyo ya Java mugabo bavuga yuko ari amadrone y'ubwiyahuzi. Ntabwo hariko harakora amadrone ya FARDC CH4 nkuko turiko turabikurikirana cyangwa turiko turabikora ku mirongo y'urugamba. Bivugwa yuko amadrone ariko arakora uno munsi ari amadrone ataramenyerewe, ari amadrone y'ubwiyahuzi amwe bitwa kamikaze, ariyo ariko arakora ibintu bidasanzwe. Kumbure
murashobora gusanga ari amadrone yazanwa n'iyi ndege yashikiye ngaha mu Minembwe izanye imwe mu bikoresho bya gisirikare by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zigiye gukoresha mu kwankira FARDC mu gufata ubuce bwose bwo muri Minembwe nk'uko twanye tubibashikiriza. Rero ubu tuvugana Karongi yahira tokombera yongera irahongoka ituriwe nayo madrone ndetse n'imigwano idasanzwe iriko irabera nk'ubwo buce, byatumye abene gihugu batari bake baba mu ubwo buce batangura guhunga bahungira mu bice bitariko biraba imigwano, abandi bagatabaza amashirahamwe mpuzamakungu, abandi bagatabaza ibihugu vya rutura kugira ngo bishobore kugira ivyo zikoze, ariko biraboneka neza AFC M23 inyuma yuko leta zunze ubumwe za Amerika igiriye mu migwano, ndetse leta zunze ubumwe za Amerika ikatakana na Irani n'ibindi bihugu biriko mu ntambara ziko zirabera mu hagati. Nobabwira yuko ariyo umuhari wa AFC M23 waciye uvugurura ibitero karahabutaka mu kugaba kuri FARDC, ndetse hagatangura kuba imigwano mu buryo budasanzwe. Biboneka neza yuko inguvu ziko zirakora muri ino migwano ari inguvu zidasanzwe, aho mbere bagwana nk'abita bavuga ati kufa ni kufa, kabori ni matuta, niko zino nyeshamba niyo principe tuvuga yuko bariko baragirako kuri kano kanya. Ariko kundi ruhande makuru twakwiye mu bene igihugu basanzwe baba muri ubwo buce, baravuga yuko hanabonekanye imirambo y'abasirikare ba wazarendo babiri ndetse n'abasirikare ba M23 batari bake, aho mbere bivugwa yuko bano basirikare batari bake ba M23 bapfuye bamaze n'umwanya atakiraza kubandura, bamaze n'umwanya bakirambaraye aho babiciye, habuze n'umwe aza gutora iyo mirambo kuko byaboneka neza yuko wazarendo yo yariko iratera yegera imbere. Ariko kundi ruhande FARDC nayo yari yakamejeje mu bitero bidasanzwe, yari kirahangana na M23. Kurundi ruhande naho ingabo z'u Burundi mu dutego tudasanzwe nazo zari zihari mu gutuza uwo muhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, aho mbere byabonekanye yuko izo nyeshamba ziko zirarushwa inguvu, aho zatera zisunikwa imbere zerekeza mu bindi bice zimera nk'abahonga. Isaha imwe z'agatondo zuno munsi none babwira yuko FARDC yaciye yongera igaba ibitero bidasanzwe muri Gakenke, bituma naho inyeshamba zari zinyegeje zari mu mihana y'abene gihugu zivundurukayo zikirwa, kubera ko FARDC yajanye uburakazi budasanzwe, yajanye novuga yuko inguvu zidasanzwe, kubera ko nayo yari imaze kuba ihaburira umusirikare muri iyo migwano yazinduye kuri no munsi w'Imana w'igerekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu uno mwaka turimo 2026. Tunababwira yuko muri Masisi naho ibintu bitoroshe. Muri Masisi bantu b'Imana imigwano irakomeje, muri Masisi no guhanahana imigwano idasanzwe, inyuma yuko ku munsi wa gatanu hatanguye ibitero vyeruye, ibitero bidasanzwe, aho mbere abenshi mwanabonye imodoka zuno muhari w'inyeshamba zagiye ziraturirwa zigwa muri ambuscade zitegwa n'abazanduzi na FARDC, vyatumye wazarendo na Prito M23 bisa nuko igize inguvu nyinshi ku mirongo y'urugamba, ndetse ikagwana igomba kwihorera uno Lieutenant Colonel wabo aherutse gusiga ubuzima mu bitero vya drone vyabereye ngaha muri Rubaya kwigenekezo rya 24 ukwezi kwa kabiri uno mwaka turimo 2026. Nimigwano rero bisa nuko kumunsi uko bukiye ko bwije yivugurura ukwayo, bigatuma ibitigira nyamwinshi by'abasirikare ku mpande zose batakaza mu buryo bukomeye cyane, aho mbere amadrone yo ariko aravuza ubuhuha, harimo na za drone CH4 za FARDC ziriko ziribasira mu buryo budasanzwe ibirindiro by'inyeshamba ziri muri buno buce bwo muri Masisi. Twonababwira yuko FARDC yo ikomeza ibitero vyayo n'ibitendo vyayo ku mirongo y'urugamba, aho uno muhari wa AFC M23 wawo ugumusohora amatangazo ya hapa na pale yerekana uburyo FARDC iriko iraviora amasezerano ya cessez-le-feu, nkuko mu mazimisi mubona amatangazo y'ubutavanyako ava muri uno muhari w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Muri make amakuru twabatohoreje muri kano kanya mwaba murafata yo ngayo kumbure, turacabatohoreza ayandi makuru tubabwire neza ibiriko birabera hariya mu misozi miremire ya Fizi, ibidasanzwe, imigwano, ukwica no gutongora kuriko kuraba, ndetse
kubafatiye ano makuru hagati twabwira yuko abanyamurenge batari bake amajana bamaze kuba basiga ubuzima mu bitero canke mu mihangano iriko irabera hariya mu Minembwe hagati ya coalition ya FARDC ndetse na coalition ya AFC M23, aho mbere mu gace kitwa Karongi hagaragayemwo ubudasa canke hagaragayemwo ubwicanyi budasanzwe, aho abene igihugu batari bake bamaze guhunga, abandi bamaze kuja mu bice biteko biraberamo intambara, kubera ko muri Karongi amazu atari make yo yamaze kuba aturirwa, bisigura yuko abene igihugu batari bake bo bamaze kuba baja mu bindi bice bakava muri kano gace ka Minembwe. Tuzokomeza kubashakira andi makuru kubarondera mu buryo bwimbitse no gusaba gukora subscribe nyuma tarabikora kugira ngo amakuru yose tubacishije kwa no rubuga mube mu bambere bayabonye. Bye bye.